Haleluya. Imana ihabwe icubahiro kubw'iyi minsi indwi dusozeye y'amasengesho kubw'imiryango. Imana ishimwe cyane. N'amasengesho y'agaciro mu maso y'Imana kuko umuryango n'uw'agaciro mu nyonga z'Imana. Biratangaje, umuryango si umwana w'umuntu yimvira ati jengere ngira umuryango, si kibano catanguje umuryango, sina leta yatanguje umuryango, ariko iyo dusomye mu ijambo ry'Imana turabona ko umuryango wavuye mu mutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Biranatangaje kubona igitangaza ca mbere Yesu yagikoreye mu bukwe. Haleluya. Byumvikana neza yuko wa muryango wawe, rwa rugo rwawe ruri ku mutima w'Imana. Haleluya. Ntabwo ari n'umutwaro wawe gusa, wari ukwiye kuruhuka. Haleluya. Ukizigira Imana, se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana twahagazeho mu Banyefeso 3:15 handitswe ngo niyo mpamvu fukamira data wa twese, uwo se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa. Byumvikana ngo birakwiriye, savora pene, n'ivy'igiciro gupfukamira data wa twese, kwingingira data wa twese kubw'ingo zacu, kuko umuryango uhera kuri wewe, kuko wowe ugize umuryango. Haleluya. Birakwiriye kwingingira data wa twese kubw'ubuzima bwawe, birakwiriye kwingingira data wa twese kubw'ingo zacu, birakwiriye gupfukamira data wa twese kubw'imiryango yacu ya hafi n'iya kure, kubw'ishengero kuko n'ishengero n'umuryango, kubw'abo mukorana kuko bamaze gukorana bahindutse umuryango, no kubw'igihugu kuko n'igihugu n'umuryango. Haleluya. Ngo kuko data wa twese ngo yitirirwa imiryango yose yo mu isi n'iyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Umuryango Imana yawuhaye agaciro. Haleluya. Amen. Tugarutse ku byo twaboneye hamwe muri nondwi, kuko Imana yawuhaye izina. Ikintu gikomeza umuryango ni izina. Niyo mpamvu abantu bamwe bashobora ati wowe uwo kwande. Umwigisha umwe ariko atwigisha inyigisho z'ijambo ry'Imana, theology, yavuze ngo iyo utarubaka izina bakubwira ngo who are you. Iyo umaze kubaka izina naho bakakubaza ngo how are you. Donc iyo utarubaka izina urinde. Iyo umaze kuryubaka naho bakubwira ati umeze gute. Niyo mpamvu iyo bakubajije ati uri uwo kwande, bamwe ntibihuta kuvuga base, ahubwo bihuta kuvuga abazwi ko bamaze kubaka amazina. Hari n'igihe baba batakiriho, ati ndi uwo kubakanaka, atugera so ngo yari so wanyu, oya yari nyokorome, oya ni mubi wacu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Birashoboka yuko wewe atamuryango uzi wawe, birashoboka yuko muri kahise k'ubuzima bwawe umuryango wawe ushobora kuba warabaye igitutsi, birashoboka yuko na wewe nk'ugize umuryango ushobora kuba harabaye igitutsi mu buzima bwawe. Ariko Imana ihabwe icubahiro kubwa data wa twese, se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, ashobora kubaka umuryango wawe ukundi gushaje ahereye ku buzima bwawe. Amen. N'abawe bagashikira. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko intango irashobora guhera kuri wewe. Inkuru nziza nuko Aburahamu ntabwo badugiye, ntabwo bahawe amazina yarurangiranwa kubwa base na basekuru. Oya, Aburahamu biyeguriye Imana, Imana ibaha izina ruta ayandi mazina yarurangiranwa. Imana ishimwe cyane. Iyo wiyeguriye data wa twese, se w'imiryango yo mu isi yitirirwa, ukamwiha ukamwizera, aguha izina iyo sataguhaye, iyo sokuru ataguhaye. Nurinda kuvuga ngo je ndi ku ngoma y'umwami, ndi nkomoka kubaganwa, ndi ku mutunzi, data ari mu banyapolitike cyangwa ari ambasaderi. Oya, iyo wizeye iyo Mana data wa twese, se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, aguha izina. Ba Esteri zari imfuvyi, ba Esteri yari imfuvyi, yari n'impunzi, ariko nticabujije yuko mu mwamikazi mu gihugu yari yaratwawe nk'inyagano ahabwa izina. Uno munsi turamuvuga.
nta se tubona izina ryiwe, uwo tubona gusa ni muvyara we yitwa Moridekayi, mugabo kuko yize iyo Mana ya muvyara we, haleluya, amen, imuha izina, amen. Barusi bari abagore bavuka mu bivume, ariko uno munsi kuko yimatanije n'agakecuru ako gafise Imana nzima, haleluya, amen, ahabwa izina, yinjira muri genealogy ya Yesu, haleluya. Navuga iki kuri Rahabu? Atarafise background nziza, ariko amenya neza yuko ubwoko bugiye kwinjira mu gihugu c'amasezerano, ubwoko bufise Imana nk'umuvyeyi, haleluya. Ntabwo gusa Rahabu yatahuye gusa yuko Imana y'Abisirayeli ari Imana ikomeye, ari Imana itsinda intambara, yaramenye yuko ari Imana y'umuvyeyi, ari Imana data wa twese, se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa. Nico catumye yavuze ati nimundahire ko muzondokora, pana jewe gusa, muzondokora hamwe na data na mama n'abarumuna banje n'imiryango yabo. Akubita liste y'umuryango wiwe kuko yarazi kuyabwira, ari umuvyeyi. Kino gitondo unkundire ndakubwire ngo iyo Mana, haleluya, ni data wa twese, amen. Ntabwo yaguhamagaye wowe wenyene gusa, ifitiye umugambi mwiza umuryango wawe. Ushobora kuvuga uti nta muryango mfise, urashobora guhera kuri wewe ikabaha izina, kuko iyo Mana yabanje kuguha iyo Mana data. Iyo ufise data afise izina, nawe ugira izina. Imana ishimwe cyane, amen. Ntusubire kumva ufise isoni, haleluya, ahubwo wugara imiryango, kuko hari umwasi w'umuryango, kandi umwasi w'umuryango ni Satani. Igituma Satani yanka imiryango ni nayo mpamvu abantu benshi bananiwe mu miryango. Impamvu barananiwe mu miryango nuko Satani ntabwo abahiga urugo rwawe, ntabwo abahiga ujya muryango wawe, abahiga Imana, kuko arazi neza ko iyo agwanije umuryango bari kagwanya Imana, kuko umuryango ni igikorwa c'Imana. Imana ishimwe cyane. Nahawe najewe kugara imiryango, haleluya. Twarabonye ibintu bisambura umuryango, twarabonye ko ikintu ca mbere ari ubwoba. Yobu yavuze ngo kuko ico natinya nico cambayeko. Mu bisanzwe ubwoba burarengeye amarangamutima, ubwoba birarengeye tadame, kuko ubwoba ni mpemu. Ico utinya nico kikubako, ico ugira ubwoba ko kikugeraho nico kigushikako. Ubwoba bukingura imiryango, ubwoba bukudekonekta ku Mana, kuko ubwoba ni contraire y'ukwizera. Nk'uko ukwizera kukukonekta ku Mana, nk'uko ukwizera ari nka wifi y'amasezerano y'Imana, nk'uko ukwizera kugurura imiryango, niko ubwoba bushiraho amabariyeri ku vy'Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Nimba ari umwasi wa mbere ni ubwoba bw'ejo, ubwoba bw'uko utazoramba, ubwoba bw'abawe. Izere data wa twese, se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa, umwizere kuko niwe so wawe, niwe data wo mu rugo rwawe, uguzubaka canke wubatse, niwe data w'imiryango yacu, haleluya. Kandi ivyiyumvira twiyumviraho ni ivyiyumviro vy'amahoro, ni umwizere. Ariko niwagira ubwoba uzosanga wikuruyeho ingorane. Ikibabaje nuko ubwoba ntabwo gusa bugusenya canke bugusambura, ubwoba bunasambura n'abawe, kuko umuntu akominika, umuntu atanga ico afise. Imana idufashe cyane, haleluya. Usohoke mu bwoba. Aho ugeze uno munsi hari data yakumenye, yakurinze, haleluya, amen. Kandi ni wazi neza iminsi usigaranye muri ino si, agufitiye vyinshi mu kiganza. Mwizere, haleluya, amen. Ntusubire kugira ubwoba. Ikindi naco, ntugakekeranye kuko Imana yavuze, kubw'ivyo ubona nibigaragara. Hariho realite ariko hakaba verite. Realite ibintu biragoye, ariko verite Imana izobana natwe. Imana ishimwe cyane. Ibigaragara ubukene buruzuye, ariko ukuri izotumara ubukene bwose nk'uko itunga ryayo iri muri Kristo Yesu.
ibigaragara realite uragwaye uragwajije ariko verite ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mishishagu yiwe dufise gukira ingwara zose. Realite urugo ruravuna, realite imiryango iravuna, ariko verite iyo atari uhoraho yubaka abubaka bakora ubusa. Hari Imana itwubakira, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ikavuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona, kuko ubutunzi n'icubahiro ari ivyanje. Ngendera mu mayira y'abagororotsi kugira ngo abankunda ndabahe kuragwa itunga kandi ibigega byabo bihore byuzuye. Uyu munsi ugendere mu c'Imana ivuga gusumba mu vy'ubona. Umuherezi yitwa Zakari yaramaze imyaka myinshi bene umugore wiwe yitwa Elizabeth batagira umwana. Bari baramaze kwiyakira nkuko nawe mu buzima bwawe hari ibyo wamaze kwiyakira. Hari ibyo wamaze kwiyakira mu rugo rwawe, hari ibyo wamaze kwiyakira mu muryango wawe. Havuga ati twebwe ntabwo twiga, twebwe ntabwo dutera imbere, twebwe ntituronka ubuzi bwiza. Hari ibyo wiyakiyemo, ariko ngire nkubwire, hari data wa twese se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa azi gukora ibintu mu gihe cyabyo. Wowe wiyakiriye kuko washizeho ikiringo. Imana nari niteze kubinkorera muri 2024, muri 2023, ariko umenye ko uwo data wa twese izina ryiwe ni eternel. Haleluya. Niwe ntango y'ibihe kandi niwe herezo ry'ibihe, azi gukora ibintu mu gihe cyabyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe kigeze umumarayika Gabriel abwira Zakari karahereza, ariko akora ikorwa c'ubiherezi, aramubwira ati ugusenga kwawe kwarumviswe. Unkundire mbwira umuntu wese ari hano amaze imyaka myinshi asengera urugo. Unkundire mbwira umuntu wese ari hano amaze imyaka myinshi asengera umuryango wiwe kugira ngo Imana ihindure amateka. Unyemerere mbwira umuntu wese amaze iminsi asengera igihugu, asengera ishengero, kuko iyo n'imiryango twapartenamwo. Unkundire ndakubwire ugusenga kwawe kwarumviswe. Ntutegerezwa kubibona, ntutegerezwa kubigenderamo canke kubikorako. Oyaha. Haleluya. Ni wizera data wa twese ahoraho ibihe byose, se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa arabikora igihe kigeze. Imana ishimwe cyane. Mugabo Zakari kuko yari yaramaze kwiyakira yuko aragatama n'umugore wari umutambakazi, avuga ngo ntivyoshoboka. Ariko kuko icyategerezwa gushika cyateza gushika. Haleluya. Imana ntiyashimye kumuha umwana nk'abandi, ariko yashimye kumuha umwana adasanzwe. Haleluya. Zakari na Elizabeth bavyaye umwana adasanzwe. Uwo Yesu yashinze intara avuga ngo mu bavyawe n'umugore nta wungana na Jean Baptiste kuko c'est le plus grand prophète, niwe muvugishwa akome. Hari ibintu bisanzwe wasavye Imana kugira ngo umere nk'abandi, ariko data wa twese ashaka kuguha ibidasanzwe bizomushira hejuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero nugakekeranye ku c'Imana ivuga. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rifite ububasha. Imana iri nyuma y'ijambo ryango irishitse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ikindi kigira gatatu, wirinde gukora ikibi mu buzima bwawe. Mu bisanzwe imiryango twabayemwo, vuze umuryango mvugaho wakuriye, mvugaho wize, mvugaho wavukiye, ndanavuga naho wasengeye kumbure, ndavuga n'igihugu wabayemwo. Imiryango twabayemwo n'amashantiye yubatse ubuzima bwacu bw'uno munsi neza canke nabi. Mu bisanzwe je nawe turi resultat y'amashantiye yaho twavukiye, yaho twarerewe, yaho twamaze umwanya, yaho tubaye no munsi. Ikibabaje nuko n'abacu tubarerera muri aya mashantiye afise imigaga n'amafisure. Uko ubuzima bwawe bugizwe n'imigaga n'amafisure kubera aho wakuriye, niko n'abawe wavyaye na urera bisanga muri aya mafisure. Rero Imana ihabwe icubahiro ku bwa Yesu Kristo,
kuko ngo niwe buye abubatsi bagaye ariko ryahindutse irigumye ifuruka. Imana ihabwa icubahiro ko uwubakanye n'Imana, haleluya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo atari uhoraho yubatse abubaka bakora ubusa. Urugo ntigubakwa n'abarundi canke abanyafrika. Hariho abapfasoni n'abashinga nta binyankamugayo ariko bananiwe. Urugo ntigubakwa n'abazungu, bamwe bari romantique, hamwe n'izo romantisme zabo barananiwe benshi, ingo zarasambutse, abana bariyahura, bari mu mogi, bari mu biyayuramutwe. Urugo ntigubakwa n'amafaranga, hariho abatunzi bazisenye. Urugo ntigubakwa n'abarongozi bakomeye mu gihugu, hariho abarongozi abaride bakomeye babahe mu isi bananiwe n'ingo. Urugo ni Imana yarutanguje gubakwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ukuri kibi mu buzima bwawe, kuko ico biba nico uzimbura. Lamentation gucura intimba avuga ngo badata bakoze ivyaha ntibakiriho, ngo ariko ibiga bitanyo vyabo vyaguye kuri twebwe. Muri Galatiya naho akavuga ngo nimuzimire ingeso z'ababi, nimuzimire ico umuntu abiba nico yimbura. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nimuzimire, haleluya, ico umuntu abiba nico azimbura. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero ntukabibe ikibi mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ntukabibe ikibi mu buzima bwawe, kuko iyo bibye ikibi mu buzima bwawe uragisarura kiriho, cyangwa urubyaro rwawe rukazogisarura rukazocimbura. Dawidi yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi atagiteguye, aryamana n'umugore yipfujije w'abandi. Hama yumva reputation yiwe igiye kutosekara no kononekara, arondera uko abihisha biranka. Hama kuko yaharanira reputation, kuvugwa neza, nta kundi yica umugabo w'uwo mugore. Hama umugore aramucura. Byatanguye mu kumvira, mu guha agaciro ikibi, kwifuza icyaha, ariko ivyo yimbuye vyabaye bikomeye. We yasambanye n'umugore w'abandi, ariko mu ruvyaro rwiwe gishiki na gisaza nibo basambanye. Mu ruvyaro rwiwe umuhungu we niwe yishe muri umunawe Absalomu, yica Tamari. Iminsi yiwe ya nyuma atarasaza ariko amaze kumara imyaka, Dawidi umuhungu wiwe afata inshoreke ziwe arazitwara atabitewe no kwifuza, ariko amanyama aryamana nazo abantu bose babona. Uno munsi urashobora kubiba urwanko bikakunezera kugira abantu bagufate nk'ibono, nk'ikijuju, ariko umenye neza ko iyo umuntu abivye urubuto rw'ivoka ntiyibura ivoka imwe, yimbura amavoka. Iyo umuntu abivye urubuto rw'igiharage ntiyimbura igiharage, yimbura ibiharage. Inkota ntigeze ibura mu rugo rwiwe. Nkunda kubwira abana banje, nkunda kubwira abanyegereye bakiri bato, nturifuza umunsi umwe gusanga warivyaye. Nk'ubu urifuza ko umunsi umwe uzosanga abana bawe bose basa nawe muri caractère, basa nawe mu ngeso, bakora vya bindi vyose uzi, ivyo tuzi n'ivyo tutazi n'ivyo wanyegeje. Urifuza kuvyara abana nkawe? Umwana wese yishura toya, nifuza kuvyara umwana ari amélioré, ari mwiza konsoma. Ndavuga nti kibabaje nuko ntabwo uzovyara gusa umeze nkawe, uzovyara double onction y'ikibi nutiyegurira Imana. Abavyeyi turi hano tumenye neza ko ikibi tubiba tukiriho gifise ingaruka ku buzima bwacu n'abazodukomokaho. Ntugakora ikibi, ikibi kirasambura, gisambura ubuzima bwawe, kigasambura abazokomokaho. Ariko iciza
kigira ingaruka nziza n'abazogukomokaho. Igihe Sawuli, umwami Sawuli yica abi Gaboniti, kandi harabaye amasezerano yuko bazobabera abaja ariko batazobica, mugabo arengera karabica. Amaze kubica, ku ngoma yiwe ntiyasaruye, mugabo ku ngoma ya Dawidi habaye inzara nyinshi cyane. Umwami agiye gusiguza Imana ati kubera iki habaye inzara? Ati nuko mwarenze ku isezerano mukica wo mwarahiye ko muzorinda mugakinga. Ashikira abi Gaboniti ati tugire nti kugira ngo icyaha kituvire mu gihugu. Ati nta kindi dushaka, umugesera yatwishe ni Sawuli, n'umwami Sawuli, rero dukeneye abahungu indwi biwe ari bo bamanikwa bakicwa. Sawuli yarabikoze ararengana, ariko uruvyaro rwe naho komokaho nibo babirishe. Bavyeyi dukunda abana bacu, tubiyumviraho amashure meza, twiyumvira abana bacu mu kubambika neza, twiyumvira abana bacu kubakorera ivyiza, muga tumenye neza yuko inabi tubiba tukiriho nizobaremera. Niyo testament ikomeye. Urashobora kubika amazu menshi uyabikira abana, urashobora gusiga amatongo menshi kubw'abana bawe, urashobora gusiga uburaro bwinshi kubw'abana bawe, ariko ngire nkubwire n'ikibi wasize naco n'iyindi heritage usigira uvyaro rwawe. Dawidi agiye kwica bene Sawuli kugira ngo ikiza kive mu gihugu, asigaza umuntu yari direct yari gupfa mu bambere yitwa Mefibosheti. Mefibosheti ntiyishwe kubera iki? Kuko se wiwe Yonatani, nubwo ari umuhungu wa Sawuli, yashize ntabwo yimatanije na se, ahubwo yimatanije n'Uwimana, n'uwimatanije n'Imana. Haleluya. Sawuli niwe ari kumusubira ku ngoma se, mugabo aravuga atoya je sinkeneye inyungu zanje, nkeneye ic'Imana irimo. Amen. Yonatani yifatanya na Dawidi, amaze kwifatanya na Dawidi arahiza indahiro Dawidi ati ndazi ko Imana izoguha igihugu, ariko ndahire kuzonyibuka mu ruvyaro. Nico catumye Mefibosheti nubwo yarakamuga, nico catumye Mefibosheti nubwo yaratawe ahantu kure hitwa Yedidiah, mu gisagara c'abantu bakenye basuzuguritse, abantu b'intabwa, yibukwa akarira ku meza y'umwami kubwa se yakoze neza. Ngira mbabwire ko isezerano iri hagati ya twebwe na Kristo Yesu risumba irya Dawidi na Yonatani. Haleluya. Amen. Niwinjira muri Kristo Yesu uzokira wongera ukire n'abawe. Urashaka kuvuga uti pastor ibintu nivyo mu isezerano rya kera, ariko no mu isezerano shasha mu vyakozwe n'intumwa turabona Paulo abwira ucungi wahera ati niwizera urakizwa hamwe n'inzu yawe yose. Unkundire ndakubwire yuko Imana ntiri yatashe gusa n'ubuzima bwawe, Imana iri yatashe n'umuryango wawe. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yarokoye Nowa ari umugororotsi, imurokorana n'abiwe, kuko Imana ikunda umuryango. Haleluya. Niyo mpamvu ati ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka, ndi Imana ya Isirayeli. Ni Imana ikunda umuryango, ifise umutwaro w'umuryango gusumba wewe. Iyi minsi 40 ni minsi yo kwishurwa kubw'imiryango yacu. Imana ishimwe cyane. Rujya ruguzuba kumenya neza yuko ntabwo uzogubaka wenyene, hari Imana. Bajya abana bawe hajya ukora hahindutse umuryango. Iri shengero rifise data wa twese nk'umuvyeyi mwiza. Imana ishimwe cyane. N'igihugu cacu n'umuryango. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Uyu munsi mu kurangiza iyi ndwi ya mbere ndavuga nti data wo mwijuru yitayeho umuryango wawe. Haleluya. Data wo mwijuru yitayeho umuryango wawe. Hariho abagabo bari hano mwavunitse kubw'imiryango yanyu, hariho abagore mwavunwe n'imiryango yanyu, ariko mbabwire muruhuke. Haleluya. Muruhuke, simbabwiye ngo mube ibinebye. Amen. Muruhuke. Data wa twese yitayeho umuryango wawe. Amen. Hariho abajene bari hano
ababyeyi babo babatanye ama responsabilité, ni wowe usigaye uri mama kandi ukimufise, ni wowe usigaye uri papa kandi ugifite so. Humura, hariho data wo mwijuru yitayeho umuryango wawe. Hariho abantu muri mwebwe musigaye muri mwenyene, atanshuti zabavuyeko, zitanashobora kubaramutsa, zitanashobora kubagendera, kuko mutarubaka amazina, kumbure kuko mudafise aho mubakira heza. Gire nkubwire, humura, hariho data wa twese yitayeho umuryango wawe. Arahazi hajya nyene, hajya abandi badashaka kwinjira, hajya abandi badashaka kuza kukuraba, data yarahageze. Mwugururire, muhe ikaze, yiteguye kugira neza. Imana ishimwe cyane, amen. Tunyarukije, hariho ibintu bitanu usanga bigaragaza umuryango wiyongoye kuri data wa twese. Mu gitabo twasomye Itanguriro igice cya 3, urugo rwa mbere rumaze gukora icaha, turabona ingaruka mbi zahavuye ziba. Dusome Genèse 3 Itanguriro 3 umurongo w'indwi. Haleluya. Nivyo bintu uno mushoga ati ko data nyitayeho na amerasyo. Rasyo si nkuru. Hari vyankenerwa bibanza gukoreka. Imana ishimwe cyane, amen. Itanguriro 3 umurongo w'indwi. Ingaruka ya mbere yabayeho, amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni, bironkeramwo uducocegwa. Tubandanye kugira ducungura umwanya. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu, aramubaza, turi hehe? Guhunga mu nyonga z'Imana. Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mwitongo, ndatinya kuko ndi gusa n'inyegeje ubwambure. Uwo muntu aramwishura ati, umugore wampaye ngo tubane, mu yane majambo ntawe naye nagusavye, niwe wanzaniye akaziri. Iyo umuryango wiyonkoye kuri data wa twese, hatangura ibinyene, ni naka kwivictimiza. Niwe yampaye ngo kuvyaca giti ndajya. We ntwara umugabo ahuza gutamikwa n'umugore, canka niwe ntwara umuntu muzima utamikwa n'umugabo. Guta responsabilité. Abarira Adamu nawe ati, ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti naye nakubujije, ntuzokije ko uzaniye ivu umuvumo. Ibidukikuje birahaboneye ibara, burya imikeke kubera buze no kuraba neza. Uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, amahwa azoba menshi gusumba ifungurwa, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro, uzohangayika. Imana idufashe cyane. Ikintu cya mbere kigaragaza umuryango, mvuze umuryango mvuga wewe, mvuze umuryango mvuga urugo rwawe, mvuze umuryango mvuga inzu ya so, mvuga famille muri rusange. Ikintu cya mbere ni kugendana ubwambure, la nudité, kumva ataco wambariye. Hari ibintu byinshi bitera ubwambure, icaha, ugasanga icaha cyarakwambuye, canke ico wakoze canke ico abandi bakoze. Ugasanga buri munsi nibigera babona yuko uri umukobwa, nibigera babona ko uri umuhungu, ngo cagisuma, wa munwara umogi, ya maraya, ya shirasoni, yamboregwa. Ikindi kintu gishobora kwambura ubusa umuntu ni ivyago vyagushikiye, wa mukene, wa muntu atize, ya mfuvyi, wa mupfakazi, ya mpunzi, wa munegre. Ugasanga hari ibintu byinshi bigenda bikwambura ubusa, canke ugasanga ni ibintu vyakweretse kera. Rero aba bantu bamaze kurenga ku Imana yavuze, uyu muryango bisanze bagendana ubwambure. Umuntu umwe yari muri bisi, mu convoyeur,
ntibumvikana. Uwo mugore aratukana cyane muri bisi cyane kugira ngo yikureho akagaye n'ejo ntibazosubire. Aratukana. Hama umukonvoyeri barishurana. Hama sohotse bisi ageze kururuka, umwe muri bisi acaravuga ati madame hari cyo wibagiye. Arahindukira ati nibagiye iki? Usize ubuntu muri iyi bisi. Hari ibintu byambura umuntu byinshi, ariko Imana ihabwa icubahiro. Ndi n'inkuru nziza ku buzima bwawe, ndi n'inkuru nziza ku rugo rwawe, ndi n'inkuru nziza ku muryango wawe. Twese nka twese, simvuze twese ariko ni nka twese, ndavuga twese dayeri kuko dukomoka kuri Adamu na Eva. Dufise imiryango ifise ibihengeri byinshi cyane. Uworondera icyo avuga ku muryango umwe wese niyo kibura. Utogitora iwawe yogitora ku muvukanyi, utogitora ku muvukanyi yogitora kuri se canke kuri nyina, utogitora kuri se yogitora kuri narume canke se wawe. Niyo wo mwikura ugumuru wa hariya amaraso ntaba amazi. Ariko ngufitiye inkuru nziza. Hariho papa, data wa twese, ari responsable, yiteguye kubitunganya. Haleluya. Yiteguye kubitunganya. Uyu muryango wisanze wiyambitse ufise ubwambure, wagerageje kwifuka n'ibibabi nkuko nawe wamugerageza kwifuka. Harabipfukisha amafaranga, harabipfukisha ivyubahiro canke amapozisiyo afise mu gihugu, ariko ngire nkubwire uripfuka kuko ufise icubahiro mu gihugu. Mugabo abana bawe nawo muvukana ba hafi bawe, uretse gusa ko bagutinya kuko bafiseho ushobora kubakorera ikibi, barazi neza ko utari umugabo, barazi neza ko utari umugore. Mu gihe kanaka ivyo wipfukishije, kuko urabona bagerageje kwipfukisha amababi. Murazi neza ko amababi uko igihe kigenda niko yegerana, sivyo? Turi kumwe? Bagerageje kwifuka amababi, ntibari bazi yuko igihe gituma amababi yegerana bwambambure bugasubira bukagaragara. Ivyo wagerageje kwifuka, harabipfuka mu gushiraho amastatut yo kwerekana ko bajya neza, kugira ngo abavuzwe ko bakenye. Simvuze yuko abantu muhora mushiraho ivyo kurya mwa muriyondera kwifuka. Ndiko mvuga harahabe bikora. Hariho ababikora. Hariho umuntu yambwiye ati reka sha ndababwire. Burya umuntu wese kuri stat afise target, afise impamvu. Nanje mfise impamvu yo nshaka kuri stat. Jewe yanje kuko mpawe microphone niyo avantage de service, abari evangelisation. Buriya dufise ubuzima buri equilibre. Numbona mvuga ubutumwa kuri stat, uzomenya ko mfise n'urugo, uzomenya ko mfise umwana, uzomenya neza ko mfise ubuzima buri equilibre gusa. Nawe woza ukansanga n'ivyawe ntibizopfa. Imana ishimwe cyane. Muyandi manja muri iyo message, hari umuntu yambwiye ati je nkunda kwishaka kuri stat kugira ndabereke neza yuko abanyicisha inzara ubusigaye njye nkagendera mu maresitora akomeye. Deja kuba ushira kuri stat kugira ngo bakwishisha inzara babibone, ngire nkubwire yuko bo barahimbye bariko barajya, bashobora ko batayibona neza kuko umuntu wese abona ico agwaye. Kuko abantu bakwisha inzara bayifise ntabwo bagwaye inzara. Uzoyishiraho amabatwenge bash yabigezeho afise haha mu mukama wanje. None statistics zose amazirinjya gusa, kuko amaso yinterpreta bivanye n'umutima w'umuntu. Turi kumwe? Ndashobora gushira kuri stat message ukayinterpreta ugushaka. Imana ishimwe cyane. Amen. Hariho abandi bagerageza kwifuka mu kugerageza kwiyambika. Simpakanye kwambara ni vyiza, mugangire nkubwire neza yuko hari abatabigwaye batabibona. Hari abagerageza kwiyambika mu kwerekana aho bageze naho bashitse. Nimba atari yo ngwara y'uwo muntu azokubona avuga ati avance, nanje ndiko ndavance mu byo nshaka. Imana ishimwe cyane. Ngire nkubwire neza yuko ivyo ugerageza kwifuka n'ivyo ugerageza bwawe, ni Imana yonyene ifuka ubwambure bwawe. Ndazi ko ubuzima bwawe buri mu bwambure,
ndazi ko umuryango wawe ugendana ubwambure birababaje biteye agahinda kuba hataco wambariye kubw'abana wavyaye birababaje biteye agahinda kuba hataco wambariye kubw'umugore wishakiye atanumwe yamukuzaniye birababaje kuba ugendana ubwambure kubw'umugabo wawe wihitiyemwo birababaje kugendana ubwambure kubw'abavukanyi bawe kuko ntuhitamwe aho uvukira ariko unyemere ndakubwira yuko hariho data yiteguye kubitunganya niwe se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa arashoboye kwambika ziriya mborerwa ziwanyu arashoboye kwambika bariya basambanyi arashoboye kwambika biriya bisuma arashoboye kukwambika muvyeyi kuko n'umuvyeyi mwiza amen haleluya icya kabiri kigaragaza umuryango wataye dependance ku Mana canke wiyonkoye kuri data wa twese ni absence ya présence y'Imana. Bantu b'Imana hari ikintu abantu basuzugura ariko cingenzi c'akamaro ni kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Ico kintu kirakomeye. Buriya dufite abakunzi benshi ariko ngire ngubwire umuntu kujya hinduka ku mubiri niko ashobora no guhinduka ku mutima. Uwari umukunzi akakubera umwansi. Umuntu ataguhemukiye ashobora kugusiga kuko umuntu ntari eternel. Ikintu cyonyene gihoraho ni présence y'Imana, ni kubaho kw'Imana. Nibwo butunzi bwa mbere bukomeye. Adamu na Eva bamaze gucumura ku Mana bahunze Imana bava muri présence y'Imana. Uno munsi hari haba jeûne mutakinezererwa kugira culte personnel, mutakigira amasengesho yanyu mwahevye. Uno munsi muri mu mbuga ngurukana bumenyi muracari bato, inyuma y'imyaka muzomenya neza yuko bijya mwaraba mu mbuga ngurukana bumenyi ajya amafilme mwakurikirana n'abari kubaca amafaranga. Ubuzima ntabwo ari filme, ubuzima ni kindi. Urakeneye kubaho kw'Imana mu buto bwawe. So azokugeza hashoboye, ariko data wa twese azokugeza kure aho sata azokugeza. Urakeneye présence y'Imana wa musore we, urakeneye présence y'Imana wa mukobwa we. Uno munsi wirigura raba amavuta meza, uno munsi wirigura raba impuzu nziza, uno munsi wirigura raba ibigezweho. Ngira nkubwire ibigezweho bigenda bihinduka bivanye n'ibihe. Ukeneye présence y'Imana. Hariho imiryango yataye culte personnel itayiha agaciro, nubwo wavuga uti dusenga abantu bose batwenge. Mugangire nkubwire kuba mushoboye kuronka ivyo mujya ni kimwe, ariko no kuronka amagara yo gufungura ni kindi. Hari abafise imfungurwa, hari abafise amafaranga, uno munsi bari kubagaburirwa n'isonde. Burya kwirukana Imana mu buzima bwawe ni gutakaza ivy'agaciro. Le 11 septembre muri 2001 ndibuka agatrete nigeze gusoma kuko niga muri primaire ahantu mu ishure ry'aba Pentecote. Sinaye bwaki 2001 yego muri niga muri primaire 2001 si 2001 ahubwo naye maze nakora ahantu Imana ishimwe cyane avyibutse kuko niwo mwaka twubatse muri 2001. Ati wiga muri primaire gute nubatse no mu minere. Niyo mpamvu ngarushye Imana ishimwe cyane. Le 11 septembre igihe haba ijya senyuka y'amagorofa, ahubwo nagatrete noba narahawe ndibuka ko nakora ahantu hari septembre, sinibuka neza ko nakaronsuku. Ico gihe hari habaye ikiza icago muri Etats-Unis muri New York, amagorofa akomeye cyane arasiduka. Abajournaliste begera umwana umwe w'umukozi w'Imana akomeye cyane, baramubwira bati ico gihe twasoma ari umuntu yitwa Anne Graham, bati Imana yabiretse gute nimba devise yacu y'igihugu ivuga ngo twizigiye Imana kuko Imana yavyemeye. Arabasubiza ngo igihe mwirukana amabibiliya mu mashure ntabwo mwirukanye gusa Imana n'ubwami bwayo, hari ubundi bwinjiye.
igihe mwemera ko ama preservatif yinjira mu mashure, igihe mwemera gukorora inda, igihe mwemera biriya na biri, igihe mwemera biriya byose nk'iterambere, ntabwo gusa mwinjije iterambere, mwinjije n'ubwami buzana navyo. Hari igihe imiryango ikunda iterambere ry'amateleviziyo, tugaharanira iterambere ry'amatelefone, ugasanga mu nzu abana bane bose batanu bari ku telefone umwe wese, ku buryo no gusenga abantu babibazinukwa bavyanka, bakanabitwenga, ukamenga umuntu avuze ngo dusenge, hari ukuntu umenga ariko agendana n'ibihe. Ngire nkubwire, ibihe vyamyeho kandi bigezweho vyamyeho. Nutakaza Imana mu buzima bwawe, nawe uzotakaza ubugabo cyangwa ubugore, uzotakaza ikintu c'ingenzi. Umujene ari hano ariko aranyumva, uha agaciro presence y'Imana, kuko no munsi ivyo uraba, ivyo uha agaciro, iyo mipira sindayanse, ariko umenye neza ko bari mu kazi kawe, nawe hariho ubuzima bukurindiriye. Abakinyi ba filme bari mu kazi kawe, niyo mpamvu bari mu kazi kawe, nawe hari ibindi bikurindiriye. Kandi hari Imana yahabagejeje ahatuma nawe bamenya amazina. Iyo Mana niyo ikwiye guha agaciro imbere ibindi byose. Ariko Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Adamu na Eva bahunze Imana, ariko Imana niyo yabarondeye. Hari umuntu ariko aranyumva. Dufise umuvyeyi w'igitangaza. Haleluya. Dufise umuvyeyi w'igitangaza. Sinzi igituma utamukunda, sinzi igituma utamuha umwanya, sinzi igituma utamukorera. Buriya uyu muvyeyi arakabaho kandi yamyeho azokwamaho. Urashobora kwibaza abantu yaremye bamutaye bakamuhonga, akaba ari wabahiga, Adamu urihe? Yo, uwo ni wo mutima w'umuvyeyi. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Hari Imana yakuntumyeho, iragukumbuye, iragukeneye, irakumbuye vya bihe vyawe nawe, irakumbuye, iragukeneye. Ntiwaremwe nk'imbogo, ntiwaremwe nk'inka, ntiwaremwe nk'inzovu, waremwe mu ishusho ryayo kugira musabane. Data wa twese aragukumbuye. Hamwe urukumbura umwana wawe. Abantu barononekaye ntibakumbura abana ataco bamaze. Mwese mukumbura abana bari hanze? Apana mwese, benshi. Urashobora gusanga umuvyeyi afise umwana hafi neza, amufasha kurima, akamufasha guteka, ntamukumbure, ariko agacamagara uri muri etazini, "Alo, ndagukumbuye!" Naho nakumbuye, akumbuye igiceri. Urumva, iyo mvuze ngo kujya ukumbura umwana ngo niko data gukumbuye, biragoye ko umuntu avyumva yononekaye, kuko urukundo rwaratitutse. Niyo mpamvu tugarukane presence y'Imana, sino n'abana muriko murakorera ntibazobakumbura, muzobabaze. Mu bihugu biteye imbere barababitsa ahantu. Presence y'Imana nigaro, rega utagira Imana ntagira ubuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu umuvyeyi yagiye kugise ashobora kudakumbura uwiwe yirirwa aramwoza, agakumbura uri hanze. Mu yandi majambo akumbuye idolari. Imana idufashe cyane. Ubu rero niyo mpamvu mwese mushaka kugenda abwira abakumbure. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Si mwese, Imana ishimwe cyane. Ikindi naco kigaragaza abantu biyonkoye ku Mana ni kutasima responsabilité, ugasanga ufise ubuzima bwo kwivitimiza. Imana ibwira Adamu ati, "Adamu, ninde yakubwiye kugendana ubwambure? Wariye kuri cya giti nakubujije?" Imana yakibujije nde? Adamu. Adamu akuvuga ati, "Nakiri," ngo ni wa mugore wampaye. Ikintu kizogaragaza abantu biyonkoye kuri data wa twese, usanga ntibasuma responsability, bama bariko barata amakosa ku bandi. Ni wa mugore, ntuzi ko wampaye, uzi ko wampaye mugore, ni wa mugore. Iyo atawo umugore je vraiment mbangeze kure, iyo atawo umugabo mbangeze kure. Bari abana wampaye n'umusaraba, bari abavyeyi wampaye, Mana imfuvyi zirahiriwe gusumba twebwe. Usanga ubuzima bwawe buri victime. Umugabo umwe ni histoire yabaye, yari umu alcoolique, yari umuntu anywa inzoga, hama izo nzoga zikamukoresha ibibi byinshi cyane. Avyara abahungu babiri.
babaho ubuzima bubi cyane kubw'akaborerwe kwasi ntabwo hari muri kino gihugu nivyo nasomye babaho ubuzima bubi inyuma y'imyaka umwe mu bahungu biwe agera kure basengana umuntu yageze kure yubatse n'ikigo kidesintoxika abantu bafise ibiyabiramutwe abantu bagwaye ingwara z'ibiyabiramutwe abantu bafise ibibazo by'ibiyabiramutwe umuntu nyene responsable afise urugo rwiza tandis ko bavukana bamusanga ari imboregwa mbi cyane inwi ibiyabiramutwe mbi gose hama baraza begera wa muhungu yareshije barambwira ati kuki wareshije kandi wabaye mu muryango mubi ufite so nkawe nkuri ngo ahubwo kuba mu muryango mubi nkagira data nkuriya vyatumye mba maso ndirinda mpamagara ubufasha bwa data wa twese wo mwijuru nico catumye mba ukomeye kugira data mubi catumye mba umugabo mwiza mba umuvyeyi mwiza bagiye kubaza wa wundi nawe ati we nibiki ngo iyi ni papa yabikoze vyose n'Imana izomparira izomenye neza ko yanshize ahantu hari igipapa kidashobotse vyose biri ku gatwe kiwe hariho abantu mu buzima batashima hariho abantu bamavuga ngo ni bwa bupfuvyi bwanje iyo ntaba impfuvyi ni kubera mukadata n'umugabo yandiye n'umugore yandiye ngire ndakubwire waremwe mu ishusho y'Imana kandi ufise data wa twese haleluya kwivictimiza mu buzima ni kuba lashi kandi ubwami turimwo subw'abalashi ubwami turimwo subw'ibijora ubwami turimwo n'ubw'ingabo niyo mpamvu Imana yacu yitwa ngo uhoraho nyene ingabo dufise Imana itari y'isivile mwabagore mwivictimije musike mugwara ingwara zidakira baje no kwa muganga bakazibura mwabana mutakimenya mwishure ngo nuko muri imfuvyi ngo nuko musavye babi mwabagabo mwivictimije ngo mwarongoye nabi ngire ngo ubwire neza yuko nta nijuru zojamo kuko ijuru sigibijoro handitswe ngo mu murudahera hazojamwe abasenga ibigirwamana n'ibijora relash uhereye mu gihe ca Jean Baptiste ubwami bw'Imana bw'abahitsi ubwami bw'Imana si ubw'abatsindwa ubwami bw'Imana bw'abatsinze abantu benshi bazi ko dukizwa kubera turi abantu batsinzwe amashure bananiwe ego twaremeye imbere y'Imana ko twananiwe kuko ariyo yonyene idushoboza ariko turabizi neza yuko ubwami turimwe ari ubwami bw'ingabo niyo mpamvu nizera neza ko umwana wese ari hano afise data wa twese se w'imiryango yose yo mwisi yitirirwa akaba ari muri iri shengero ry'ubugingo busagutse ashobora kugera kure mu mashuri iyo vyanse mu mashuri azogera kure no mu bindi kuko Imana ikorera mu nzira imwe ikorera mu nzira nyinshi niyo mpamvu nizera ko urugo rwose ruri hano ruba rufise umutari utagira umutari nuhagarara hamwe n'Imana ugakora ukagira icyo ukwiye gukora urugo rwawe ruzoba komera ko biravuga ngo urugo rwo bubaha Imana ruzoba abanyenkomezi mw'isi kandi abatunganya uruvyaro rwabo ruzogira umugisha haleluya Imana ishimwe cyane arrête yo kwivictimiza reka kwivictimiza uvuga ko amashengero yose yagukomerekeje ntuzi natwe yaradukomerekeje ariko uno musi turabungere reka kwivictimiza uvuge ngo nakuriye mu muryango ngo bafashe nabi wabajije guhera kuri uriya gushika kuri uriya aho yakuriye we reka kwivictimiza yuko ku kazi bakurenganije wabajije abantu bose aho bakoze reka kwivictimiza yuko wahomvye inshuro nyinshi urabaza abandi bose kangahe bahomvye haguruka hamwe n'Imana yacu izokugeza kure Imana ishimwe cyane haleluya amen ikindi kigaragaza numubabaro mu ruvyaro aha nitwateba twarahavuze amen aha nitwateba twarahavuze umuvyeyi wese ari responsable haleluya yizigira umundi muvyeyi amusumba inkomezi nawe ni data wa twese Imana igusaba kumweranda igusaba kuyizera izera uwo data wa twese uruvyaro rwa rufite assurance ushobora kugira assurance y'amazu ushobora kugira assurance mu mazu y'ama-assurance y'abasure bakomeye ariko ngire nkubwire assurance y'abana b'umugororotsi ni Imana niwe se w'imfuvyi niwe mugabo wapfakazi Imana ishimwe cyane kuko nubundi ntabwo uzi
ntabwo uzi ibyabo, ntabwo uzi imyaka bazomara, ntabwo umetrize intambara bazocamo. None ushobora kwasuha gute iby'urubyaro rwawe utazi intambara bazocamo? Imana dufashe cyane. Haleluya. Umuvumo, ikindi kigaragaza ni umuvumo, kubaho urondera ariko ukabaho umeze umenga umuvumo uragukwirikirana, ugasanga ufise ikintu cya non accomplishment, non achievement mu buzima, ugasanga ugendana uburimbi. Imana ihabwa icubahiro ko umugabo yitwa Yabesi. Ni icitegerezo cyiza tubona muri Bibiliya, ngo nyina yamwise Yabesi ngo kuko yamuvyaye arusha. Bisigura ngo Yabesi bisigura ngo kwa mugera ku bintu warusha, kwa mushika ku bintu wahangayitse. Ariko Yabesi ngo yizigira Imana ya Isirayeli. Nyina aravye ukuntu yamuvyaye aravye ataka gahungu ni kwama karusha kandi kazogera ku bintu karusha. Ariko Yabesi arabihakana, yizera Imana ya Isirayeli, arasenga. Haleluya. Iyi minsi 40 wohakana ugasenga. Nabashingiye intahe y'umudamu umwe yigeze gushinga intahe, abaho ubuzima, akabaho ubuzima bufise akarimbi, akiga amashure meza, abavyeyi bakamutwara amashure meza, ariko minsi yose ugasanga hama hari ikintu kimuzibira, ugasanga abavukanye biwe hari ikintu kibazibira, ugasanga nta kintu cyo kwaguka, nta kintu cyo gutera imbere. Aje imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Ushobora kugira abavyeyi bakwimviraho, ariko hari Imana data wa twese igufitiye proje utarabaho. Imana ishimwe cyane. Aje imbere y'Imana, arabwira Imana ati Imana ndakwinginze, kuraho limitation, kuraho uburimbi. Uri Imana idafite uburimbi, wowe uri infini. Wowe ntibakudefinisa mu mwaka, wowe ntibakudefinisa mu myaka, uri Imana infini, nkuraho uburimbi. Imana iramubwira iti ni kubera mu muryango wanyu, mu rugo rwawe hari ibyo abavyeyi babateza gukora bariya, ariko babigizemo nabi. Rero niyo mpamvu baracariho kugira ngo bamenye neza kuko bambabarije abana, nabo bamenye neza ko nababo bashaka kubabara. Aje imbere y'Imana yihana ku bwabo, yihana mu buzima bwiwe, arasaba imbabazi, avuga ati Imana wowe uri data. Imana ntabwo yashaka kumukomesha ngo imurihishe ibyo base na banyina bakoze, ahubwo yashaka kumwigisha. Hari ibintu Imana iducishamo kugira ngo ikwigishe ntuzokora amakosa nk'ayo abavyeyi babakoze, ntuzokora amakosa nk'ayo sokuru wawe yakoze, ntuzokora amakosa nk'ayo nyokorome yakoze. Hari ibintu Imana yemera mu buzima bwawe, atari kugira ngo iguhangayikishe, ariko kugira ngo ntuzohandwe n'ihwa umuvyeyi we yahandwa. Kandi umuvyeyi mwiza arinda umwana we guhandwa n'iryamuhanze. Hari umuntu anyumva? Haleluya. Umuvyeyi mwiza arinda umwana we guhandwa n'ihwa ryamuhanze. Amaze gusaba imbabazi yumvise, Imana itangura guhindura amateka. Imana itangura guhindura amateka y'abavukanye biwe. Kandi Imana itangura guhindura, ngire nkubwire, biracashoboka. Biracashoboka yuko amateka y'ubuzima bwahinduka. Biracashoboka yuko amateka y'urugo rwawe bihinduka. Biracashoboka yuko amateka y'uruvyaro rwawe ruhinduka. Izera Imana data wa twese, se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa. Iraguha intango shasha kandi guha izina, kuko deja witirirwa Imana data wa twese. Nimba sofisi izina gute wotogira izina? Reka kwegamira abagabo bubatse amazina kuko bazokwikura ukomereke. Egamira Imana yo iriteguye kugusegura. Imiryango yacu tuyegamike ku Mana iriteguye kudusegura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu data wa twese yitayeho umuryango wawe. Mu kurangiza ngire mbereke ingene Imana ari umuvyeyi vre. Ngire nongere ndabereke ingene ari umuvyeyi niwe azi kujera n'ivyo tuba twononye. Hari umuntu ashaka kuba yanyumvise hagati yo nononye byinshi, hononekaye byinshi. Ngire nkubwire ni data wa twese wenyene, se w'imiryango yose yo mw'isi ashoboye kubitunganya. Ni umumanager mwiza azi kubitunganya. Haleluya. Genèse 21:15-20. Turasoma imirongo mike kuko inkuru murayizi. Genèse 21:15-20. Iyi nkuru ivuga iki?
Imana isezeranira Aburahamu kuzomugira sekuruza w'amahanga. Kandi Aburahamu yari ingumba n'umugore wiwe ari ingumba Sara. Imyaka irahera nta kana, iyindi irahera nta kana. Sara abonye atanguye kuba gukura atakivyara, abo umugore w'amayeri. Hari gerera abagore tugaragara nk'abanyabwenge ariko ubwenge butari mu Imana n'amayeri. Kandi bwubaka burasambura. Kandi abagabo nyene munyumvireho ko namwe muri umugeni wa Kristo. Ni mugaragaza ubwenge bwose butari mu Imana n'amayeri kandi burasambura ntibwubaka. Sara cateka imitwe abwira umugabo atumva. Erega buriya Imana yavuze ko Imana dushobora kuba twaravangiwe, dushobora kuba twumvise nabi. Vyara kunshoreke yanje umwana avukire mu biganza vyanje, kumbure niho uzoba sekuruza w'amahanga. Hariho amasezerano y'umuryango wawe amaze imyaka myinshi, hariho abantu mwiteguye gufasha Imana. N'abarundi baravuze ngo Imana irafa, Imana ngo ifasha uwi, ngire mbabwira Imana ntabwo ifashwa, irashobotse. Wowe wofasha Imana gute? Imana ntibayifasha, iragushoboza. Nutangura kuyifasha izokurekura, hama unanigwe uyihamagare. Imana irashobotse. Noneho Sara cashaka kuyifasha nkuko nawe wagerageje kuyifasha. Hagayi avyara umuhungu yitwa Ismaili. Inyuma y'iminsi mike Hagayi asuzugura inawuja. Bien sûr niwe yari umugore, Yesu yavyara. Niwe yamwikwege, niyo mpamvu abantu b'Imana. Hariho data wa twese agufiseho amasezerano, reka kwa mwugura imiryango. Reka kugura imiryango. Kuko umwasi arashavurira urugo rwawe, umwasi arashavurira umuryango wawe, umwasi aragushavuriye. Kandi cyamuzanye ni kwiba, kwica no gutikiza. Nta business na Satani ni gisuma. Ukaba ushaka kwiasosiya na Satani azokudetruiza. Kumbure mumaranye igihe ubona kuvomerera ni kugira azoguhenure nk'igorofa neza. Hazazi ni nababwiye. Hagayi aramutwenga, aramusuzugura. Sara yari umugore batavogera. Aca muha 24 heures. Ati unyene Hagayi acaragenda. Yarafise inda. Dabone heri bwavye yarafise. Amaze kugenda ashitse mu bugaragwa aramaramara araburi yaja amererwa nabi. Ariko Imana, abantu b'Imana, yo mana, yo abantu b'Imana, Imana ni nziza. Imana ni nziza. Urabona Imana icisanga Hagayi mu bugaragwa. Hagayi ni umunyamahanga kazi. Hagayi ntabwo ari mu bwoko bw'Imana. Hagayi ni inshoreke. Hagayi yasotoye nabuja. Hagayi ashaka gutwara umugabo w'abandi. Mu makosa yiwe arirukanwa ariko afise inda y'umugabo w'Imana. Imana imusanga muri ubwo bugaragwa. Umumareka w'Uhoraho muri Ancien Testament umumareka w'Uhoraho ari Yesu Kristo. Umumareka w'Uhoraho amusanga arambwira ati Hagayi subira inyuma ucire bugufi nyoko buja. Nayo ubugaragwa bwo burakwica. Kubera iki Imana yabikoze? Yabikoze d'abord kubwa Ismaili yari mu nda ya Hagayi. Kuko Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko izomuhezegera n'uruvyaro rwe rwose. Bantu b'Imana we, ndashaka wumve kabiri ivyo ndiko ndavuga. Uri umujene ufise inzozi nyinshi, kandi urabona ko ufite inkomezi iburyo n'ibumoso bwo kugera kure. Uri umugabo umetriza tout comme un homme qui se respecte. Uri umugore akanuye, abagore bavuga ngo barakanuye, turi kumwe. Uri umugore akanuye kurenza abandi bantu bose. Urakanuye. Ariko nkundire ndakubwire yuko ushobora guheregwa. Wa mudamu kanuye, wa mudamu habona, ushobora guheregwa. Urashobora guheregwa mu gihe kanaka. Wa mugabo we ukontrola vyose, umunsi umwe urashobora guheregwa. Ugashika au bout de jour, umugani w'abazungu. Ugashika kwiherezo. Wa mujene w'umunyenkomezi ushobora kudenda ukifuza gupfa. Ugaheregwa.
ariko niwiyegurira Imana, simvuze ngo ni wowe umweranda, kuko ni Imana iduperfectiona, ni Imana iduhindura, ni Imana itugira beza, ni Imana idushikana kukugoroka, ariko niwayihuka yizera izokurindana n'abawe. Aburahamu yari umunyantege nke, ariko yari yarihaye Imana. Urashobora kubona Imana ikingira inda umwana we ari kiri mu nda y'inshoreke. Nta mwana w'umusavyi wanje ari buvukire mu gahinga. Niwegura Imana, Imana izogukizanya n'abarumuna bawe. Niwegura Imana, Imana izogukizanya n'uruvyaro rwawe. No mu gihe uzoheregwa, uzobona Imana ihagushikaho. Hagayi asubira inyuma. Amaze gusubira inyuma aravyara. Avyaye Sara mu nyuma ntiyavyihanganira. Aravuga ati oya, umwana w'inshoreke ntaraganwa n'umwana w'amasezerano. Ndavuze rimwe kuraho. Aburahamu nk'umugabo ati ibi ntibikunda. Imana ikigendera Aburahamu iti emera ivyo Sara avuze, urungike umugore n'umwana, kuko uyu mwana azogera kure. Haleluya. Hariho abantu bafite ibikomere ngo barabirukanye, ngo babafashe nabi. Ngire nkubwire, hariho data wa twese ashoboye kukuramira. Haleluya. Amen. Urabona Imana ivuga ati, Imana umuvyeyi mwiza, Imana se w'imiryango yose yo mwisi, ivuga ati reka amahoro abe mu muryango. Murabona ingene Imana ari Imana itunganya ibintu. Haleluya. Amen. Ndabona hari ibibazo uyu mwana na Sara na Hagayi ntibizoshoboka, kuko ndumu manager mwiza, ndumu papa responsable. Reka abantu batandukane, hama bose bagira umugisha. Niyo mpamvu Imana yemeye kuva mu kazi mu mahoro, kugira iguhe umugisha n'abandi basigare mu mugisha. Buri Imana yanka division, ariko separation ni yanka. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ibwira Aburahamu ati mureke. Aburahamu nk'umugabo mwiza afata impamba, ahamagara inshoreke ati akiri impamba, ugende n'umuhungu wanje. Hagayi arayitwara azi ko izomushikana kure, ariko igihe kiragera ya mpamba irahera. Impamba wahawe n'umuntu wese ifise aho iherera. Impamba wahawe n'umuntu ifise aho ihera. Imaze guhera, ari mu bugaragwa, Hagayi n'umwana. Nawe aravuga ati sinza kubona aho ipfa ry'umwana wanje riri. Afata wa mwana mukura mu gikiriza, kuko ntiyari agifise ayo kumwonsa canke ntiyari agifise icamumariye. Amazi yamuheranye n'impamba ya se y'umwana yaheze. Mwaba jeune, mwabagabo, mwabagore, buri munsi mwama mushwana nawo mwubakanye ngo amarasyo. Ukenera si yo muntu cyangwa ukenera siva mu ijuru. Aravuga ati wa mwana we ngire ndakureke, hama nanje mpindukire. Urabona reaction ya cakinyoni Autriche. Abantu bose usanga bari irresponsable, baba bazi ko ibintu biriko birapfa, mugabo bakaca bahindukira kugira ngo ntibayibone aho bipfira. Imana ishimwe ko wagize abavyeyi responsable, ukagira umugabo responsable, umugore irresponsable, abana irresponsable, ariko hari Imana data wa twese tari irresponsable. Nous avons un père responsable. Dufise data ari responsable. Sara yibagiye ko amafuti yavuye iwe, arirukanye umugore, arirukanye umwana. Imana iti ndi Imana y'amahoro, nyirukane kuko n'ubundi umwana abana bisezerano ntibahezagirirwa mu kibanza kanaka, ndabahezagira aho bageze hose. Haleluya. Niyo mpamvu aho wirukanwe hose ntaco bimaze, egamira Imana kuko ishoboye kuguhezagira aho ugera hose, kuko ni Imana y'ahantu hose n'ibihe byose. Aburahamu aragerageje nk'umuntu mwiza, ageze impamba, ariko irahera, kuko impamba y'umuntu irahera. Hagayi irashe ikijora
reka rero ndabaho umwana apfa ubundi umuvyeyi muzima agwagwana n'umwana. Nukuri umuvyeyi muzima agwagwana n'umwana. Umugabo muzima agwagwana n'urugo. Umugore muzima agwagwana n'umuryango. Umupasiteri muzima agwagwa n'ishingiro. Akazi kawe kagwa inyuma. Niwo mutima wa Kristo Yesu. Haleluya. Akirindira urupfu rw'umwana aze yumva ijwi rimubwira. Tushishikare ku murongo wa 16 verset 16. Atara yicara ku murongo w'17 turangiza verset 17. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Haleluya. Bazi umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari. Aramubaza tubaye iki Hagari? Ntacu utinya kuko Imana yumvise ijwi ry'umuhungu. Uwakomye induru ni Hagari, ariko Imana yumvise ijwi ry'umuhungu se yamwiyeguriye. Ngo Imana yibuka Aburahamu ikiza Loti. Bantu b'Imana murahombeje imiryango yanyu. Iyi myaka mumaze mukizwa nabi muhombeje imiryango yanyu. Imana yibuka amarira yawe ikiza bawe. Imana yibuka ko uyu muhungu ataragahungu. Uko kavutse kose sa gahungu. Nagahungu k'umugabo yubaha Imana. Nivyo n'umunyantege ariko nagahungu k'umugabo atinya Imana. Nivyo yaraguye mu ikosa avyara kunshoreke ariko sa gahungu gasanzwe. Haleluya. Hari uko bakwita mu kibano. Hari uko bakwita mu muryango. Hari amazina menshi bakwita bivanye uko wavutse. Bivanye na background yawe. Ushobora kuri umwana bavuga ngo umwana wiki. Umwana wiki. Wishungwe je ne sais pas. Wikinyendaro bashobora kuba kwita yuko uri umwana w'abaja. Bashobora kuba kwita kuri umwana w'umukina kiriya na kiriya. Uko bakwita kose. Ufise data wa twese. Se w'imiryango yose yo mw'isitirirwa yiteguye kukugeza kure gusumba afite basi. Imana yumva amarira y'umuhungu. Irabwira Hagayi ati Hagayi hindukira hari ririba. Hari amazi. Amazi asigura isoko. Haleluya. Hindukira hari amazi hari riba. Ati kandi uyu muhungu ntazowusanzwe. Uyu muhungu azowukomeye azogerera hariya. Uno munsi niyo mpamvu Abarabu baracanwa ku gitoro. Uno munsi Abarabu baracabaho kuko bakomoka ku mugabo yiyeguriye Imana. Uko babayeho nubwo babayeho mu makosa ariko baracabaho. Kana Isaka yarabayeho. Hari Imana izi gutunganya amafuti yacu. Hari Imana izi gukorisha ibyo abavyeyi batashoboye gukorisha. Nta mpamvu yo kwivictimiza. Imana yacu ni Imana yitayeho imiryango yacu. Kandi umuryango uhera kuri wewe, urugo rwawe n'umuryango wawe. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara. 1 Pierre 5:7. Muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibabara. Muri kano kanya ukaba utarakizwa. Uze hano imbere ndagusengera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ukaba warakijijwe ariko utazi icuri wabaye umuhombe. Uhagare imbere y'Imana uyishimire ko ufite data wa twese. Hama umubwire ibiri ku mutima. Hakaba hari ibyo wonanye mu buzima bwawe, umubwire akwambike. Uti umuvuma ndawubona humura. Yesu ni Adamu wa kabiri, ni Adamu wa nyuma, le dernier Adamu. Uwo yaje gutunganya ivyo Adamu wa mbere yishe. Arashobora gutanga intango shashe n'ibihe bishashe. No muvyeyi mwiza. Uhaguruke. Ushaka kwakira Yesu za hano imbere, abandi muhaguruke dusenge turangize. Ku munsi wa kabiri turabatumirira mutumire benshi. Dufise couple y'abashitsi BCC Africa barongoye BCC Africa. Nibo bazigisha ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu wa kane harabazi ko bazigisha babiroya. Nabwiye nti mugabura uko mushaka hama mugende musiguza Imana.
ibaha ijambo turi mu muryango. Sinabahaye nabwiye ntidufise ijambo yuko turiko dusengera umuryango. Musiguze Imana ibaha ijambo kubw'imiryango yacu. Mugabure uko murongowe, hakora umwe birabaraba. Twe dukeneye kumva ico Imana izovuga. Mutumire benshi. Mu ndwi hagati twagize ibihe vyiza byo kugendererwa. Kandi hari bimaze gukoreka. Ntumuhombe, iki ni igihe cyo kugendererwa ku giti cawe nk'ubugize umuryango. Kandi wowe nyene ushobora kuba intango shashe umuryango wawe. Imana ibahezagire. Duciye bugufi imbere yawe, se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa. Hano imbere yawe hari abantu bagendana ubwambure mu buzima bwabo. Tugendana ubwambure bivanye n'akahise, bivanye n'imiryango twakuriyemo canke y'abacu, ivyo barimwo batarakumenya. Tugendana ubwambure bivanye n'abitirirwa izina ryawe muri kino gihugu batukisha izina ryawe. Tugendana ubwambure bivanye n'akahise k'igihugu cacu canke uko tubayeho mu gihugu cacu. Ariko dukundire Papa wo mw'ijuru, nk'uko wambitse Adamu na Eva ukabakuraho ubucoce gukabambika, nk'uko wa mwana w'icangazi yarafise ubucoce wamwambitse. Ngwino twambike. Tuje kugusaba ngo twambike hamwe n'imiryango yacu yose. Ngwino upfuke ubwambure bwacu. Ngwino upfuke ubucocegwa bwacu. Ivyo twiyambitse bifise igihe gito, ariko ni watwambika bizohoraho. Twambike n'abana bacu bazokwambare, n'abazodukomokaho bazokomeze kwambara tutakiriho. Duciye bugufi imbere yawe. Bamwe muri twebwe twasuzuguye presence yawe mu buzima bwacu, haba mu miryango yacu, haba mu buzi bwacu, haba mu gihugu. Imbabazi zawe zitugaragareho. Mwami Imana, ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu, ubwami bwawe nibuze mu ngo zacu, ubwami bwawe nibuze mu miryango yacu, ubwami bwawe nibuze muri iri shengero no mu gihugu cacu. Bamwe muri twebwe tugendana imivumo n'imiryango yacu n'abacu. Turaguhamagaye Imana yo kwizerwa. Ijambo ryawe ravuga ngo nous avons été rachetés de la malédiction d'Adam et nous sommes entrés de la bénédiction d'Abraham à travers Jésus-Christ. Twinjize mu mugisha wa Abraham muri Kristo Yesu, kuko natwe turabuzukuruza biyo mu kwizera. Nk'uko wahezagiye Isaka ugahezagira Israeli ku bwa Abraham, natwe turuvyaro rw'uyo mugabo muri Kristo Yesu. Uduhezagire wa mugisha utunga itavanze mu mubabaro. Uduhezagire n'imiryango yacu, abavyeyi, abavukanye, abo twubakanye, abana, inshuti za hafi n'izakure, abakuzi n'abatakuzi. Uduhezagire Mwana. Uturinde guhangayika, uturinde gukora nk'inzovu tugasarura nk'imbeba. Uduhezagire. Uri Imana ishiraho intango shasha. Utubabare gucira imanza mu miryango yacu. Ntabwo turabarezi nka Satani, ahubwo uduhe guhagarara ku bihengeri tuvugira imiryango yacu kugira ngo barokoke hamwe natwe. Urakoze Mwami Imana kuturokorana n'abacu bose. Urakoze kudukizanya n'abacu bose. Nk'uko Yosefu yabaye ukomeye mu gihugu c'amahanga, Daniel akawukomeye, ba Esther na ba Rusi. Ushobora gushiraho intango shasha mu buzima bwacu no mu miryango yacu. Uruvyaro rw'abagororotsi ruzoba abanyenkomezi. Reka Mwami uruvyaro rwacu ruba abanyenkomezi mw'isi. Kandi Mwami Imana, uruvyaro rwacu rugira umugisha mw'isi. Urakoze Mwami Imana kuko wavuze ngo ntaho umugororotsi yahebwe canke uruvyaro rwe rusegereza. Utubabarire, utugirire ubuntu, yakigire ntitukabe intabwa, kandi uruvyaro rwacu ntukabe intabwa. Uko watabaye Ismaeli na Hagayi, ndakwinginze intabwa z'abamama, intabwa z'abagabo, intabwa z'abana, uzitabare, uzirokore. Mana, utugira abakomeye mw'isi. Udutoborera amariba, udufungura amaso. Erega wahumuye amaso Hagayi abona iriba. Kumbura hari imigisha tutabona kuko turi impumyi. Humura amaso abajene bari hano babona imigisha bakikuye.
humura amaso abagabo bari hano babona amasoko bareke kwifuka mu maso. Humura amaso abagore bari hano babona amasoko. Duhumura amaso muri ishengero tubona amasoko, kuko turazi ko umugisha uraho uri kumwe natwe, kuko nawe uri kumwe natwe. Tubone kuvoma n'abacu bazobe. Urakoze gushiraho intango shasha mu miryango yacu, utwibuke muri byose mu izina rya Yesu, amen.